Yesu ashimwe cyane bene data, groupe b'amaso ndetse na groupe ku musozi w'Imana niho bironyeka. Mwese ndabahaye ikaze muri kino kiganiro b'amaso ntihagira ugutwara igisibo cawe. Ndagira ngo no munsi dukomeze inyigisho z'igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Ubushize twasomye amajambo y'Imana yaboneka mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igihimba ca 20. Twarasomye duhera ku murongo wa mbere tugeza ku wa gatandatu, aho twabonye amajambo akomeye cyane atubwira ngo ukubohwa kwa Satani kw'imyaka 1000. Twarasobanuriwe kijya gisato c'amahero, twarasobanuriwe ijya nzoka ya mbere ya kera, twarasobanuriwe yuko uyu murwanizi ari we Satani, ari we ya nzoka yahenze Adamu na Eva. Twongera tubona ubugingo bw'abaciwe amazosi mu butegetsi bwa Antikristo, ingene bahawe kuba bazima bakaza mu muzuko wa mbere. Twarabonye yuko abari mu mugabane wo kuzoba kwa mbere bahiriwe kandi bafise amahirwe nabera. Urupfu rwa kabiri ntirugira ububasha kuba bameze batyo. Imana ishimwe cyane. None uyu munsi rero ndagira ngo twinjire muri ibice bibiri byasigaye. Igice kimwe kiravuga ngo ukure kugwa kwa Satani n'intambara y'iherezo. Igice kindi ca nyuma kiravuga ngo ukuzuka kw'abantu bose no guca amateka y'iherezo. Haleluya. Rero imbere yuko twinjira muri ano majambo, reka tubanze dusenge Imana. Wera Mana yo mwijuru, Mana ikomeye, uri Imana nziza, Imana nkuru, Imana y'ububasha, uri Alfa na Omega, uri uwa mbere n'uw'iherezo, niwe ufise ububasha bwose. Ndagushimiye muri aka kanya keza kongeye kutugirira neza kugira ngo duhabwe gusobanurirwa ano majambo Mwami, kugira ngo Mwami tumenye ivyanditswe kandi dusobanurirwe ivyanditswe muri iki gitabo Mwami uco wahishuriye umusavyi wawe Yohana, kugira ngo abera bagisobanurirwe, ishengero rigisobanurirwe. Warakoze Mwami ivyo wagiye udusobanurira guhera mu gihimba ca mbere, uno munsi twatugeze hano muri kino gihimba ca 20. None Mwami ndakwinginze usobanure umutima wanje Mwami, nsobanukirwe, unsobanure ntahure, usobanure bene data aho bagiye kumva no majambo, ntawe ari jewe ariko Mpwemu Yera yongere kubaganiriza, yongere kubasobanurira, bongere gutahuzwa, wongere kubwirwa ibikomeye n'ibihambaye muri ano majambo meza cyane. Urakoze Mwami, warakoze Data. Yesu waravuze ngo Data ndaguhimbaza ko wabihishije abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira inzoya. Bana natwe muri kino cigisho wongeye kudusobanurira Mwami ibyo wana bikwiriye ko tumenya muri ano majambo Mwami, abari udusobanurira Mwami nyakubahwa. Egome Mwami kubagiye kumva no majambo bose ndabasabiye Mwami amaraso ya Yesu Kristo abonekeko, kandi nanje mbaje kwisabira amaraso yambonekeko, unyoze ntunganye Mwami. Ndasabye Mwami Yesu Kristo Mpwemu Yera adutahuze, aduhigishe, aduhe gutahura Mwami ibyo nabikwiriye. Ndabigushimiye kubikoze, ndabisenze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo rero nkuko bisanzwe tubanze dusome ano majambo. Turahera ku murongo w'indwi turasoma tugeze ku murongo w'15, kandi turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Kandi iyo myaka 1000 niyashira, Satani azorekurwa ngo ave mw'ibohero, azosokoroka aje kuzimiza amahanga yo mu mfuruka zine z'isi, Gogi na Magogi, kugira ngo ayakoranirize hamwe ku ntambara. Igitigiri cabo ni nk'umusenyi wo ku kiyaga. Baraduga bakwira isi yose, bakikiza aho ingabo z'abera zishagaje, na ca gisagara gikundwa. Umuriro uratibuka uvuye mu ijuru urabarigata, kandi umurwanizi yabazimiza atererwa muri ca kiyaga caka umuriro n'amazuku kirimwo na ca gikoko n'abamuvugishwa w'ibinyoma. Bazobabazwa ku murango no mw'ijoro ibihe bitazoshira. Mbona intebe niniya yera, mbona n'iyivyagiyeko, isi n'ijuru bihunga mu nyonga hayo, aho vyahora ntihaba hakiboneka. Mbona abapfuye, abahambaye n'aboroshe bahagaze imbere y'iyo ntebe.
ibitabo birazingururwa, kandi ikindi gitabo kirazingururwa, nico gitabo c'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ivyanditswe muri ivyo bitabo zikwiranye n'ivyo bakoze. Ikiyaga kigarukana abapfuye bo muri co, urupfu n'ikuzimu bigarukana abapfuye bo muri vyo. Bacirwa imanza zikwiranye n'ivyo umuntu wese yakoze. Rupfu na kuzimu batererwa muri ca kiyaga caka umuriro. Ico kiyaga caka umuriro nico rupfu rwa kabiri. Kandi umuntu wese atabonetse ko yanditswe muri ca gitabo c'ubugingo atererwa muri ico kiyaga caka umuriro. Imana ishimwe cane, Yesu ahabwa icubahiro. Ndashimiye Imana cane muri aka kanya kubona twongeye kugirirwa amahirwe kugira ngo tuganira n'amajambo asozera kino gihimba ca 20. Yesu ashimwe cane. Hano Yohana arimo aratubwira amakuru, amajambo akomeye. Yahereye ku murongo w'indwi aravuga ngo iyo myaka 1000 niyashira Satani azorekurwa ngo ave mw'ibohero. Imana ishimwe cane. Nk'uko bisanzwe tugenda dusobanurirwa umurongo umwe kugira ngo tubashe kumenya ico Yohana yariko arabwirwa, kandi nico yadushikirije tugitahure. Ngo kandi iyo myaka 1000 niyashira. Iyo myaka 1000 irimwe irashira ni ya myaka 1000 y'ubutegetsi bw'ingoma ya Mesiya. Nukuvuga ko Yesu azoza kwima ingoma yiwe izomara imyaka 1000. Kandi umwami Yesu muri iyo ngoma azoba ari kumwe n'abera bose abatoranijwe, abazoba ari kumwe nabo bose bazofatanya nawe kuganza iyo myaka 1000. Yesu ashimwe cane. Nkuko twayibonye ubushize yuko abapfuye abishwe abaciwe amazosi bazohabwa intebe z'ubwami, bazotegeka, bazohabwa intebe. Imana ishimwe cane. Hano rero muri kino cigisho cy'uno munsi turiko turahabona ubwoko bw'intebe z'ubwami bubiri, ariko uburyo bwa mbere, ubwami bwa mbere, intebe z'ubwami bwa mbere ni ubwami bwo mu gihe c'ingoma ya Mesiya, aho hazoshingwa intebe zizokwicagwako n'abera bazofatanya na Yesu kuganza. Hanyuma turaza kubona ubundi bwami buzoba buje inyuma y'ingoma ya Mesiya, hazoza intebe imwe. Turaza kuvuga ku intebe imwe bene data. Iyi ntebe imwe uyivyagiye ko isi n'ijuru bizohunga, ariko aho tutarahashika hano reka tuvuge bino by'iyi myaka 1000. Mu gihe c'imyaka 1000 Satani azobaboshwe. Muri ico gihe Shetani amaze kubohwa, umwami Yesu azoganza mu bugororotsi. Umwami Yesu azoba ariko arategeka ari kumwe nawe yera batoranijwe. Mwene data witegure muri iyo ngoma ya Mesiya, nawe ntuzocikwe ntuzohombe, kandi mwene data uzugororegwe. Korera Yesu rero uyu munsi muri ico gihe cy'iyo ngoma ya Mesiya. Nuko rero ngo iyo myaka 1000 niyashira Satani azorekurwa ngo ave mw'ibohero. Narababwiye impamvu zatumye uyu Satani atashotse arungikwa directement muri Gehenomu, ariko akabanza gushigwa mu cobo akugaranirwayo kumara iyo myaka 1000. Ni kubera ko yahawe gahunda yo kuzosubira kugaruka. Iyi gahunda yo kugaruka si yo kubabarirwa, ariko niyo kuza gusozera igikorwa c'ubusukanyi, igikorwa c'ubugarariji, igikorwa c'ubugambanyi, kugira ngo azogaruke kuza gusubira kuzimiza irya nyuma abantu biwe, abo yasize ateyemo ya microchip, ateyemo bya bindi byabahinduye abadayimoni, ateyemo bya bindi byatumye batemera Imana, bya bindi byatumye abantu batakira umwami Yesu Kristo, bya bindi byatumye bataduze mu muzuko wa mbere, bya bindi byatumye barasigaye. Abantu bose bazoba barasigaye, bazoba basigaye bari kumwe na Antikristo, bafatanya gutegeka ubutegetsi bwa Antikristo. Abo rero hazobamwe basigara, bazokomeza kuguma bariho muri ico gihe c'ingoma
y'ingoma ya Mesiya y'imyaka 1000, ariko bazoba babayeho ariko ntibazoba ari abana b'Imana, ariko bazorindirizwa kugira ngo barindire urubanza rwa nyuma, kuko n'abari kuzimu n'abapfuye nabo nyene bararindirijwe gucirwa urubanza rwa nyuma. Abapfuye bararindirijwe, nabo n'abazoba bari ngaho mu butegetsi bw'ingoma ya Mesiya bazoba bari ibumoso, batazoba bari iburyo. Mu yandi majambo bazoba bayizi neza ko ari abapagani batizeye, batihanye. Yesu bamusuzuguye, bamubambye ntibihane, bamucumise ntibihane, bamusuzuguye ntibihane, bakoze ibyaha by'ubugarariji by'ubugesera ntibihana. Abo rero bazoba babizi neza yuko batari mu rutonde rw'abana b'Imana, bazoba babizi neza ko batari mu rutonde rw'abana b'Imana. Muri ico gihe bazorindira shebuja wabo, umwe yahora abakoresha, umwe bakorera, umwe bakiriye inamba ziwe. Abo rero bazomutegereza nk'uko uno munsi dutegereje ukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Twebwe ntidutegereje antikristo, kuko naco azoza kutumarira. Ntawe dushaka, nta butegetsi bwe dukeneye. Uno munsi ntitutegereje antikristo, dutegereje Yesu Kristo Mesiya. Ariko hariho abategereje antikristo, hariho abategereje antikristo. Niyo no muri ico gihe hariho abazokomeza kugira agatima ko kuvuga yuko bahora bakunda kaboregwe, bahora bakunda ubusambanyi, bahora banywa urumogi, bahora bakora ibyaha, ariko uno munsi batakibibona. Abo bantu rero Satani azogaruka kubayovya, azogaruka kubasuka ubwa nyuma. Nivyo tugira ngo tuyige muri ano majambo. Imana ishimwe cyane. Umurongo w'8 uravuga ngo azosokoroka aje kuzimiza amahanga yo mu mfuruka zine z'isi, Gogi na Magogi, kugira ngo ayakoranirize hamwe ku ntambara. Igitigiri cabo ni nk'umusenyi wo ku kiyaga. Imana ishimwe cyane. Ngo azosokoroka, Satani azosokoroka, mu yandi majambo azosokoroka agaruke ku isi, ave muri wa munyororo yongere kugaruka kuyobya. Ngo azoba baje kuzimiza Gogi na Magogi. Iri jambo Gogi na Magogi risobanura yuko abakuru n'abato, abahambaye batuye ku isi bose obligatoire bazoja muri ubwo buyobe bw'ubuzimire. Satani azobayobya, azohaguruka afise umujinya nanone wo kuzimiza ikiremwa muntu ku isi iyimva ikagera. Ngo bazoba ari benshi, ngo bazameze nk'ujya ku musenyi wo kwisesero ry'ikiyaga, kubera ko ico gihe bazoba baragwiriye muri iyo ngoma y'imyaka 1000. Kuko ico gihe Bibiliya avuga ngo uzopfa kenyutse ngo azomara imyaka 100. Abantu bazoba bari ku isi ari benshi, ngo uzopfa kenyutse ngo azomara imyaka 100 muri ico gihe c'ubwo butegetsi bw'umwami wacu Yesu Kristo. Ingoma y'imyaka 1000, uzopfa kenyutse azomara imyaka 100. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero muri ico gihe Satani azosokoroka, aze kuzimiza Gogi na Magogi, aze kuzimiza abantu bose, abakuru n'abato, kugira ngo abakoranirize ku ntambara. Igitigiri cyawo ni nk'umusenyi wo ku kiyaga. Iyi ntambara baje gukoranya ni intambara yo kugwanya Mesiya, ngo aze kugira ngo atere igisagara cera, atere aho bacinze umurwa, aho umwami Yesu azoba yarashinze ingoma nk'imwe ya Dawidi, ubutegetsi nk'amwe bwa Dawidi, kugira ngo Yesu azoba ari umwami aganza isi yose, azoba ari umwami aganza isi yose. Isi yose izoba yacitse ubwami bw'Imana. Haleluya. Muri ico gihe rero ahantu hakuru hose aho abana b'Imana bazaba bashagaje, bazari kumwe n'Imana, bari kumwe na Mesiya. Imana ishimwe cyane. Ku isi hazoba hari abantu bari mu buryo bubiri. Hazoba hari abari kumwe n'Imana n'abandi basanzwe bafite ubuzima bwo mu isi ariko ari abanyabyaha. Ariko mu bazoba bari kumwe na Yesu hazoba harimo abari barapfuye, abari barasinziririye muri Kristo, hanyuma bakongera kuba bazima. Hazoba hariho n'abaduganywe muri cya gihe cyo kuduzwa kw'ishengero, aho bose hazoba barahawe imibiri
nk'imwe y'umwami wacu Yesu Kristo, wa mubiri w'umwami wacu Yesu Kristo yazuka afise, wa mubiri utongera gupfa, wa mubiri ushobora guca ahantu hariho hose naho inzugi zoba zugaye, wa mubiri w'uwazutse Yesu Kristo umwana w'Imana. Bazaba bafise rero umubiri nk'umwami wacu Yesu Kristo. Uko azobasa niko tuzoba dusa. Muri ico gihe cy'ubutegetsi bw'umwami wacu Yesu Kristo tuzokwimana nawe, tuzotegekana nawe, turi kumwe nawe. Imana ihabwa icubahiro cyane. Haleluya. Ayo majambo twarayabonye ubushize. Ndagira ngo no munsi dukomereza aha turabe ingene Satani azoza kuzimiza akayobya abasigaye bamwe banse kwakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Azobasuka, abarohe, abakwegere kugira ngo bitume haba umujinya w'Imana n'uburakari, haze umuriro utibuke. Umurongo w'icenda uravuga ngo baraduga bakwira isi yose, bakikiza aho ingabo z'abera zishagaje na ca gisagara gikundwa. Umuriro uratibuka uvuye mu ijuru urabarigata. Imana ishimwe cyane. Ngo baraduze barakwira isi yose, baza bafise umujinya wa Satani yabashizemwo, ngo batera ca gisagara gikundwa. Ku isi hariho ahantu hazoba hari igisagara gikundwa, ni gisagara aho Mesiya azoba vyagiye, ni gisagara aho umurwa mukuru w'Imana uzoba uri, ni gisagara. Mwibuke ko n'ubu ku isi hariho umurwa mukuru w'Imana, hariho umurwa mukuru. Nubwo mubona Yerusalemu yasambuwe, ariko harya ni ku murwa mukuru w'Imana mu buryo bw'amajambo abonekana. Kuko i Yudaya niho haturutse abavugishwa n'Imana, i Yudaya niho hari shamvu ya Isirayeli, i Yudaya muri Isirayeli niho hari ahantu Imana yashingiye akarimbi Aburahamu, iravuga atanze urubyaro rwawe. Hariya muri Isirayeli niho Bibiliya ikomoka, kandi niho umwami wacu Yesu Kristo yavukiye, ni naho yakuriye, kandi niho yapfiriye, niho yazukiye. Kandi hariya nyene ku musozi wa Elayono niho Yesu yaduganywe ajanwa mu ijuru. Rero kubona ko uno munsi mu buryo bugaragara Yerusalemu no muri Bibiliya harabigaragaza yuko wari umurwa w'Imana. Imana niho yari yarashinze urusengero. Bisobanurwa ngo mu butegetsi bw'ingoma ya Mesiya hazoba hariho umurwa, kandi n'umurwa Yerusalemu, kuko biriremeza neza yuko mu minsi y'iherezo umusozi uri ku ingoro y'Uhoraho uzogasaba ushigwe hejuru urenge iyindi mirambi yose. Yerusalemu izoba ari umurwa w'Imana nzima. Hari Siyoni ku murwa wa Dawidi, harya niho Imana izoba yaragarukanye ingoma yayo, yarashize ingoma yayo n'ubutegetsi bwayo. Haleluya. Gisagara gikundwa rero n'ahantu ubutegetsi bw'Imana buzoba bubarizwa bugaragara, kuko niho amateka n'amategeko ayobora amahanga n'amakungu azobaturuka. Imana ishimwe cyane. Ico gihe abantu batazokwemera kuja i Yerusalemu mu minsi mikuru y'insago, nk'uko wavugishwa n'Imana Zakariya yabivuze ngo iwabo imvura ntizokoroka. Imana ishimwe cyane. Iwabo imvura ntizokoroka. Rero ayo majambo reka tuyasome kugira ngo turabe ingene umuntu atazoja muri iyo minsi mikuru y'insago, turabe ibyazokorerwa. Yesu ashimwe cyane. Zakariya igihimba c'14 umurongo wa 16 dusome mu izina rya Yesu. Maze umuntu wese wo mu masigarira yo mu mahanga yose yateye i Yerusalemu azoduga uko umwaka utashe gusenga umwami Uhoraho nyen'ingabo kumara iminsi mikuru y'insago. Ariko umuntu wese wo mu miryango yose yo ku isi atazoduga ngo aje i Yerusalemu gusenga umwami Uhoraho nyen'ingabo, iwabo ntihazokoroka imvura. Kandi n'ihanga rya Egiputa niritaduga ngo rize rizotegwa n'icago, Uhoraho azoteza amahanga ataduga kumara iminsi mikuru y'insago. Imana ishimwe cyane. Abatazoduga guhimbaza Imana iba i Yerusalemu, kuko muri ico gihe cy'ubutegetsi bwa Mesiya hazoba hari amategeko mu isi yose
abahora bahakanyi, abahora batemera ngo Imana ntibaho, abahora batemera ngo Imana ngo ntayiriho, bazohita babibona iwabo imvura ntizokoroka. Utazoduga kumara iminsi mikuru y'insago. Iyi minsi mikuru y'insago ni iminsi mikuru ikurikirana n'umunsi mukuru w'impongano. Umunsi mukuru w'impongano nawo uba wabanzirijwe n'umunsi mukuru w'inzamba. Umunsi mukuru w'inzamba ukurikirana n'inyuma ya Pentekote. Murazi ko iyo minsi mikuru itatu tutayibona cyane mu isezerano risha, izokurikizwa mu butegetsi bw'ingoma ya Mesiya. Hazokubahirizwa umunsi wa mbere, umunsi mukuru w'inzamba ukurikirana na Pentekote, n'umunsi ugira gatanu muri ya minsi mikuru indwi. Imana ishimwe cyane. Hanyuma umunsi mukuru w'inzamba usobanura ukuduzwa kw'ishengero. Hazovuzwa inzamba y'akabanga, hanyuma mu nzamba ya nyuma niho ishengero rizoduga nkuko Paulo yabivuze. Hanyuma rero haca haza rero umunsi mukuru w'impongano. Umunsi mukuru w'impongano usobanura ubwami n'ubutegetsi bwa Mesiya, ahazoba aje kugarukana ingoma y'Abisirayeli ku isi ku mugaragaro. Hanyuma rero ico gihe nyuma y'uwo munsi mukuru w'impongano hazoca haza umunsi mukuru w'insago. Yesu ashimwe cyane. Hano rero ariko baradusobanurira yuko utazoza kumara umunsi mukuru w'insago kwiwabo hazokorwa icago gikomeye, nta mvura izokoroka. Murumva ko abantu rero bazotegerezwa kujayo kugira ngo iwabo imvura igwe kandi batekanirwe baroranirwe. Bisobanurwa ngo hazoba hari ubutegetsi bw'icuma, ubutegetsi butavugirwamwo, atawuhindura, atawuja kuvuga ngo reka dutore uwundi mutegetsi, ngo reka dushinge ayandi mategeko, ngo reka dushinge abandi bashinga amateka, ngo reka dutore uwundi mu perezida, reka dushinge ibi maze ngo biriya tubikureho. Hazoba hari ubutegetsi bw'ingoma y'icuma, ariyo ngoma ya Mesiya. None rero ibyo twarabyize, ndagira ngo tugaruke muri ano majambo igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, hano mu gihimba ca 20 turi ku murongo w'10. Haravuga ngo kandi umurwanizi yabazimiza atererwa muri ca kiyaga caka umuriro n'amazuku kirimo na ca gikoko n'abamuvugishwa w'ibinyoma, bazobabazwa ku murango no mwijoro ibihe bitazoshira. Yesu ashimwe cyane. Hano turabonye yuko umurwanizi azobazimiza, nawe azoca atererwa mu kiyaga caka umuriro. Abazimijwe bose na Satani, abo Satani azoba amaze kuzimiza, umuriro uzotibuka uvuye mu ijuru ubarigate, uzobarigata nkuko twabisomye ngo umuriro nguratibuka uvuye mu ijuru urabarigata. Kuko uyu muriro wavuye mu ijuru ni wa muriro nk'umwe waturira ab'i Sodomu n'i Gomora, wa muriro waturira. Hanyuma ariko hano ibyanditswe birakomeza bikavuga ngo ariko umurwanizi yabazimiza ngo aca atererwa mu kiyaga caka umuriro. Biragaragara neza ko iki kiyaga kizoba kirimo wa muvugishwa w'ibinyoma, kizoba kirimo na Antikristo, kuko twarabonye ubushize ko mu gihimba ca 19 ibyahishuriwe Yohana, Bibiliya isobanura ko, hadusobanura yuko Antikristo ari wazobanza kujanwa ubwa mbere na mbere muri ico kiyaga caka umuriro hamwe na wa muvugishwa w'ibinyoma. Nibo bazohugurura, nibo bazobanza kujayo. Iyo myaka 1000 izohera bariyo, bari muri Gihenomu, nta bandi bazoba barajanwayo. Uwundi wa gatatu azoca abanza kubakurikira ni Satani, azoba amaze kuzimiza bano bantu kugira ngo ubutegetsi bw'ingoma ya Mesiya ngo aburagize, ngo aburizemwo. Ariko ibyo bizoza kuba inyuma y'uko imyaka 1000 irangiye. Satani rero birangiye atawe nawe mu kiyaga caka umuriro kirimo Antikristo, kikabamwo n'abamuvugishwa w'ibinyoma. Abo nibo bazobanza kujayo imbere y'uko hagira abandi bantu bajanwayo. Turakomeje rero tugiye kuraba urubanza rw'imperuka. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 11 urakomeza ugira uti, mbona intebe niniya yera, mbona n'iyivyagiye ko isi n'ijuru bihunga mu nyonga hayo, ahabo aho byahora ntihaba hakiboneka. Imana ishimwe cyane. Hano rero turashitse ku gice kigira ca gice gisozera
kitubwira ibyo guca amateka y'iherezo. Imana ishimwe cyane. Hano turahabona ibyo kuzuka, turaza kubona ingene abantu bazokongera kuzuka hamwe n'abandi bahejeje guturirwa n'umuriro, nabo bazoca bazuka mu bandi, hanyuma hacazuka n'abapfuye bose guhera kuri Adamu, bose bazuke kuza gucirwa imanza. Reka rero hano dushike, hano hari ibintu bikomeye, ngo mbona intebe nini ya yera, mbona niyi vyagiyeko. Hano haragaragaye Imana rugira byose, Imana Data, umuremyi w'ijuru n'isi. Oh haleluya, oh warakoze Yesu, warakoze Yesu. Ndashimye, ndakengurutse mwene Data, shima utazire. Hano Imana izoja kugaragara no kubonekana mu gihe abantu bose bazoba bamaze kuzuka, guhabwa iyindi mibiri. Imana ishimwe cyane. Ngo mbona intebe nini ya yera, mbona niyo vyagiyeko, isi n'ijuru bihunga mu nyonga hayo, aho byahora ntihaba hakiboneka. Isi n'ijuru yarahunze. Isi n'ijuru ni ukuvuga ngo isi zoba yarimbuwe n'ikibengebenge c'umuriro gikaze kizoturira kigatongora muri ca gihe abantu bariko barazimizwa na Satani. Ariko imisozi n'amajuru bizoba bikiriho. Hanyuma rero hamaze kuza iyi ntebe, amajuru n'isi byose bizohunga. Ni intebe y'icubahiro, ni intebe iteye ubwoba, ni intebe imisozi yibonye iriruka. Intebe y'imisozi nibe yayibona iziruka, amajuru ayiruke. Ico gihe ntibizoba byoroshe mwene Data. Ngo umurongo wa 12, mbona abapfuye, abahambaye n'aboroshe bahagaze imbere y'iyo ntebe. Ibitabo birazingururwa, kandi ikindi gitabo kirazingururwa, nico gitabo c'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ivyanditswe muri ivyo bitabo zikwiranye n'ivyo bakoze. Imana ishimwe cyane. Oh haleluya, haleluya. Imana ihabwa icubahiro. Yego amen. Ngo abapfuye, ngo Yohana agize acyabona abapfuye, abahambaye, aboroshe bose baraza barazuka, maze bahabwa guhagarara imbere ya ntebe y'icubahiro, ya ntebe ihambaye. Mwene Data, hano hantu ndagira ngo muhasobanurirwe iyi ntebe bazoba bazanywe no gucirwa imanza. Ikintu giteye ubwoba ni ukurenguka imbere z'Imana gucibwa urubanza. Mwene Data, itegure, utinye Imana, utinye kuzoja aha hantu, kuko urubanza utuhagijwe n'amaraso ya Yesu, utuhagijwe ngo usabe imbabazi hakiri kare. Hano hantu ntabwo uzoshobora kwiteteya canke ngo wivuganire. Nta muntu azoshobora kugira ngo ashobore kugira ijambo ryo gusobanura iyi mirimo tugenda dukora mu isi y'ubupfu, y'ubuzimire, y'ubutamenya. Mwene Data, niwitegure, wihishe muri Yesu Kristo, kugira ngo abari waguhisha, abari waguharira ibyaha, abari wakoza, abari wakweza, abari wagutunganya. Kuko guhagarara imbere y'Imana ntabwo ari gikorwa umwana w'umuntu azoshobora kugira ngo yiregure ngo abishobore. Nicyo cyatumye Yesu aza kudupfira ku musaraba, kugira ngo ntihaze hagire uvuga ngo ntiyabonye uwo kumucungura. Rero hano abantu bose bazaba bazutse, baje gucirwa imanza, bazorenguka imbere y'umuremyi, imbere y'umuremyi w'ijuru n'isi, imbere y'uwaturemye bazorenguka. Aba ni abandi bose rero batigeze baboneka mu gihe cy'umuzuko wa mbere. Umuntu wese atahawe kuzuka muri wa muzuko wa mbere, niwe ariko ararenguka hano hantu, niwe ariko araseruka hano hantu. Imana ishimwe cyane. Ngo abapfuye bandi ntibaba bazima iyo myaka 1000 itarashira. Twarasomye turabwirwa yuko abapfuye bandi ntibigeze bemererwa kuzuka, kiretse abagororotsi gusa, abasinziriye muri Kristo gusa nibo bazutse mu muzuko wa mbere. Hano rero hazutse abandi mu muzuko ugira kabiri. Bibiliya isobanura neza ko imizuko ari ibiri. Hari umuzuko wa mbere w'abazokumva ya nzamba y'akabanga, bamwe bazokumva umwami Yesu aranguruye inzamba bakazuka. Twabonye akarorero kuri Lazaro. Lazaro Yesu yaravuze ati zuka, ati sohoka. Lazaro arasohoka,
yameze nka kujya k'umuntu yitaba yari mu itiro arikangura arahaguruka. Kujya niko abazozuka mu muzuko wa mbere niko bizogenda. Hanyuma rero hano turi mu gihe cy'umuzuko ugira kabiri, ngo mbona abahambaye n'aboroshe bahagaze imbere y'iyo ntebe, ibitabo birazingururwa, kandi ikindi gitabo kirazingururwa, nico gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ivyanditswe muri ivyo bitabo zikwiranye n'ivyo bakoze. Hano rero ndagira ngo mwene data uhibaze ko uhatekereze, usuzume ibikorwa ukora, ya mirimo, bwa buzima bwa misi yose, mu mvugo zawe no mu ngendo zawe, ivyo ujakariye gukora, imigabo yawe n'imigambi yawe, mbega uri mukuri? Suzuma ko ivyo ukora biri mukuri. Suzuma ko utari murihisha abana b'abantu, wihisha abantu ariko Imana yo irakubona. Suzuma yuko ivyo urimo urakora bishigikiwe n'Imana, bishigikiwe n'ijwi ryo mu mutima, ko ivyo urimo urakora ubibwiririkanya na mpwemu w'Imana. Mpwemu yarakagushira ko akoro, akakubwira ati egome, ivyo bikore, ibi bikore, ibi navyo bireke. Mbega iyo mpwemu yarakubwira ati kora ibi, urabikora. Mbega mpwemu yaravuze ati ibi bireke, urabireka. Ubwo ntiwabaye ikigaba, ubwo ntiwabaye utumva atumvira. Ndetse harakagira n'igihe Imana ikarungika abakozi bagasemerera, mbere kugeza huno munsi ubutumwa busigaye buca mu marezo sosiyo, kugira ngo ntihazagire uvuga ngo ntiyahawe imburi. Mwene data, suzuma ibikorwa ukora, wumve neza yuko uri murabikora mukuri no mukugororoka. Aha rero niho hagaragarira rero ibi bikorwa byose abantu bakora bigenda vyandikwa. Hari ivyandikwa mu bitabo bindi, hakaba n'ivyandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Iki gitabo cy'ubugingo rero canditswemwo babandi bose bari mu muzuko wa mbere. Yesu ashimwe cyane. Babandi bose bari mu muzuko wa mbere, ababaye mu muzuko wa mbere nuko bari banditswe muri iki gitabo. Iki gitabo mwene data ndakwinginze ngo usabe umwami Yesu akikwandikemwo. Iki gitabo cy'ubugingo ucandikwemwo, usabe umwami Yesu uvuga uti mwami, ndasavye muri byose umpe kwandikwa muri ico gitabo cy'ubugingo cyawa mwagazi w'intama yatanzwe ku kimazi uhereye ku kuremwa kw'isi. Iki gitabo ucanditswemwo na Satani amutinya. Twarabonye neza yuko no mu gihe cy'ubutegetsi bwa Antikristo uzoba yanditswe muri ico gitabo, uwo niwe gusa atazohabwa gusenga ijya nyamaswa, atazobasha gushirwa ku ikimenyetso, kuko azoba ari muri ca gitabo cy'ubugingo. Uri muri ico gitabo arazwe mu ijuru, uri muri ico gitabo Imana iramuzi, kandi nawe aravyumva mu mutima yuko yanditswe, kuko abwiririkanya aganira na mpwemu w'Imana. Haleluya! Nico gituma dusabwa kugerera kure y'umubiri, kugira ngo tube iwacu muri mpwemu yera, tuyagana mpwemu, tuganirira muri mpwemu, tuvugishwa muri mpwemu. Mwene data, hindura ingeso, hindura imitegekere, hindura imyitwarire yawe, hindura programa zawe zo mw'isi, hindura. Hariho n'abandi bahenzwe n'amadini, bahendwa bakurikira ivyo abantu bashinze n'ivyo bategetse. Hinduka, bohoka, kira, nuze watabagwa. Mwene data, abariko baraguhesha, bagusuka, baguhendagiza, urasuzuma uragaba, ntuhavuba njana n'abaja, ntuhavu utwarwa n'abahumbira. Oh, haleluya! Imana idutabare. None rero ngo abantu bose bacirwa imanza z'ivyanditswe muri ivyo bitabo. Umuntu rero atazoboneka ko yanditswe muri ca gitabo kimwe gusa c'umwagazi w'intama, umwe yatanzwe ku kimazi uhereye kuremwa kw'isi, Yesu Kristo, umwagazi w'intama umunyanazareti. Utazoboneka yuko yanditswe, mwene data, ndagira ngo ucumva buno butumwa bwiza, utangure gusaba kugira ngo Yesu yongere kukwandika. None rero reka dukomeze umurongo wa 13. Ikiyaga kigarukana abapfuye bo muri cyo, urupfu n'ikuzimu bigarukana abapfuye bo muri byo, bacirwa imanza zikwiranye n'ivyo umuntu wese yakoze. Imana ishimwe cyane. Hano tubwiwe ngo ikiyaga kizogarukana abapfuye. Yohana yabona ibiyaga biko bizura,
abapfuye, abatwawe n'amazi, abatwawe n'inzuzi, abatwawe n'ibiyaga bazogaruka. Hanyuma rero Yohana aratangara, abona ano majambo aratangaje ngo rupfu n'ikuzimu navyo ngo bigarukana abapfuye muri byo. Hari ikuzimu, hariho abantu bafatiweyo, hariho abantu baboheweyo, hariho abantu bariyo hariya mu kuzimu. Rupfu n'ikuzimu. Hanyuma rero hariho ikindi nagomba mbabwire, nuko uyu rupfu n'ikuzimu Yohana yabonye rupfu n'ikuzimu birimwo biraza bikurikira muri ca gihe Yesu amena udushasharandwi. Hanyuma ngo yabonye rupfu na kuzimu rurimo rurakurikira, rwatembera ku isi, rupfu na kuzimu nabo nyene bizorengukizwa imbere ya nyene isi n'ijuru, ya nyene ijuru n'isi, Imana Data rugira byose. Kuko urupfu niko rwaherekera rumiragura abantu, muri hari ikuzimu niho haherekera hamiragura abantu. Rero navyo bizobazwa kandi bicigwe urubanza. Imbere yuko bicigwa urubanza bizobanza gutegekwa gusubiza ibintu byose byanyaze, abantu bahapfiriye, abantu bahahoneye, abantu bahatikiriye. Ni muri abantu bapfiriyeyo bariyo guhera isi yakaremwa, bagenda bapfa kugeza none munsi. Ariko abo bantu mbega hariya bakora iki? Mbega abayeho gute? Bene Data, ndagira ngo mbabwire yuko twega abantu turi bazima tukiri ku isi, ndagira ngo mbabwire igihugu kidukwiriye no kuvuga ubutumwa no gusemerera. Mwibuke ko igihe Yesu yadupfira yaciye ajayo, yaragiyeyo hariya hano ikuzimu. Yesu yaragiye akaja kuvuga y'ubutumwa, ngo aza kubwira y'abantu bapfuriyeyo, ngo aza kubabwira ubutumwa. Aravuga ubutumwa, nimuyumvire Imana yacu Yesu Kristo, umwana w'Imana w'ikinege. Yagiye kuvuga ubutumwa, aza kubwira ubutumwa bapfuye. None twega bariho, twega bazima, ni kuki tutavuga ubutumwa dukoresheje akanwa kacu, dukoresheje mpwemu w'Imana, mpwemu yera Imana yaduhaye, dukoreshe mpwemu w'Imana tubwire ubutumwa bakiri bazima. Kuko ndi na Yesu yaragiye hariya kubwira ubutumwa bapfuye. None abo bantu bapfiriye bari hariya, bene Data, ugiyeyo ntagaruka. Ugiye azogaruka ngaha kuri uyu munsi wa nyuma, ugiyeyo azogaruka kuri uyu munsi wa nyuma. Ariko abari uno munsi ntibikunda, ntibashobora kuvayo. None wowe ukiri ngaha ku isi, wowe ukigendagenda, ni kubera iki utovuga ubutumwa, utosenga, utokizwa, utokwihana, utokwidegemvya muri mpwemu yera? Kuko hariya bari hariya baramaze kubohwa, barafashwe. Uwo urupfu rufashe ntagaruka. Uwo hari ikuzimu hafashe kugira ngo agaruke, bisaba ubushobozi bw'Umwami Yesu. Ashobora guhamagara uwamaze gushikayo akamubwira ati, Lazaro, sohoka, va mu kuzimu, va muhiyo, garuka. Isi iracagukeneye, Imana iracagukeneye kugukoresha kugira ngo igukoreshe kuyikorera hano ku isi. Imana irakeneye abakozi, irakeneye abantu bitanga, irakeneye abantu bitangira umurimo, bakitangira abandi, bakitanga mu gikorwa c'Imana cyo gusenga. Haleluya. None rero haragera igihe rero rupfu na kuzimu bimaze kugarukana abo byanyaze, abo byatwaye. Umurongo wa 14 uravuga ngo rupfu na kuzimu batererwa muri ca kiyaga caka umuriro. Ico kiyaga caka umuriro nico rupfu rwa kabiri. Bene Data, nimwumve, iyo nindi grupe igira gatatu igiye muri Gehenomu. Ubwa mbere habanje Antikristo, hasubira umuvugishwa w'ibinyoma. Nabo nibo bataweyo mu ntango y'ubutegetsi bw'ingoma ya Mesiya y'imyaka 1000 bigitangura. Yesu agishika azobanza kurungikayo, abazobanza gutwarwa bajanwe muri Gehenomu. Hanyuma iyindi grupe ya kabiri, umurwanizi Satani, umwe yazimiza abantu akabateza kugira ngo bagwanye ubutegetsi bwa Mesiya. Uwo Satani nawe azocatabwayo iyo iciba igrupe igira kabiri. Satani nawe azocatererwayo.
ubugira kabiri. Hanyuma ubugira gatatu tubonye yono ano ku murongo wa 14 ngo rupfu na kuzimu batererwa muri cya kiyaga caka umuriro. Ico kiyaga caka umuriro nico rupfu rwa kabiri. Nukuvuga ngo rwa rupfu rwa mbere, uru rupfu umuntu apfa bakamushira mu mukungugu, bakamuhamba bamutwaye mu nderuzo, bakamushira muri rusurabaniha, bakamujana mu itongo ry'abapfu, bakagenda bagahamba. Rujya n'urupfu rwa mbere. Rujya rupfu rwatwaye abantu guhera kuri Adamu na Eva, abantu bose baragiyeyo ntibagaruka. Rujya n'urupfu rwa mbere. Hanyuma rero urupfu rwa kabiri rero nuru ruzotererwamwo uru rupfu rwa mbere. Nukuvuga ngo urupfu rwamaze abantu ruzohanwa na kuzimu bizohanwa navyo bitwagwe hariya muri urupfu rwa kabiri. Birarutana. Urupfu rwa mbere murabona ko rugira ububasha ku kiremwa muntu, ariko urupfu rwa kabiri ruzogira ububasha ku rupfu rwa mbere. Rugira ububasha kuri Satani, rugira ububasha kuri Antikristo, rugira ububasha ku bavugishwa b'ibinyoma. Mani dutabara. Bene data, ntimuzojeyo, nimwitegure kuzoja muri Gehinomu, nimwitegure kuja mu ijuru, nimwitegure kubabarirwa ibyaha, nimusabe imbabazi, ibyaha byacu bihanagurike. Muntu utarasaba imbabazi ihane, muntu utarasaba ikigongwe saba imbabazi hakiri kare. Izi mbaraga zizorinda zigira ubushobozi, ububasha bw'Imana buzotuma rupfu na kuzimu bafatwa bagatererwa nko kujya umuntu aterera ibibabi hariya muri Gehinomu. Izi mbaraga z'Imana ni imbaraga zikomeye zihambaye, ni imbaraga z'umuremyi w'ijuru n'isi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero iyo ni gurupe ya gatatu y'abazotabwa muri Gehinomu. Hanyuma umurongo wa 15 turangirije ko uravuga ngo kandi umuntu wese atabonetse ko yanditswe muri ca gitabo c'ubugingo atererwa muri ico kiyaga caka umuriro. Imana dutabare. Mwene data, uyu n'umugwi ugira kane. Uyu n'umugwi ugira kane uterewe muri Gehinomu. Abantu bazotererwa y'ubwa kane, bazotererwa y'ubwa nyuma. Aba bantu ntabwo bari bararemewe kuzotabwa muri Gehinomu. Ahantu harinda hagenda gutabwayo urupfu. Wumva ari ahantu hagenewe umuntu, ahantu hagenewe gutabwayo Satani. Wumva ari ahantu hagenewe umwana w'umuntu, ahantu hataweyo Antikristo n'abamuvugishwa w'ibinyoma. Wowe nanje nimuze dusaba Imana itubabarire, Imana itugirire ikigongwe, ibyaha twakoze tubyihane, ibicumuro twakoze Imana ibitubabarire. Eraho ngo umuntu wese atazoboneka ko yanditswe muri ca gitabo cy'ubugingo azotererwa muri ca kiyaga caka umuriro. Saba Imana imbabazi n'ikigongwe kugira ngo ntuzotabwe muri Gehinomu, ntuzotabweyo. Urumva yuko abantu bazotabwa y'ubwa nyuma. Habazoba bagoragojwe, abantu baragoragojwe, abantu baratumwe kw'imburi, baratumwe kubuhanuzi. Imana yarabatumye ku mwana wayo kugira ngo azadupfire ku musaraba, kugira ngo ntihaze hagire uhirahira ngo yikwegere, ngo azagararize, ngo azapinge, ngo aze yihakana Imana umuremyi, umucunguzi, ngo havaze habatabwayo. Imana idutabare. Pfuka amahuri tuye gusenga, dusaba Imana ikigongwe. Imana yongere kudutabara, idukize, itushire kwa amaraso y'umwagazi wayo, umwagazi w'intama, umwana wayo w'ikinege, aheze atwoze ibyo byaha, adukize ako kabi, adukize icyaha ca Adamu, icyaha c'ubugarariji, icyaha cyo kugambarara, icyaha cyo kutumvira, icyaha c'ububeshi, icyaha c'ubusuma, icyaha c'ubusambanyi, icyaha cyo gukurikira amadini aho gukurikira mpwemu yera, aho gukurikira Yesu Kristo ukaza gukurikira Antikristo. Ivyo byaha pfuka amahuri wihane. Tugiye gusenga. Imana itutabare, Imana itugirire imbabazi. Abantu benshi barayovye, abakozi Imana barayovye, barahendwa, barahendagizwa, maze habura gica uragitabara. Abantu ntibaba bacumbira mpwemu yera, basigara bumvira ikiremwa muntu. Dusaba Imana itutabare. Uno munsi abavugishwa b'ibinyoma baragwiriye. Uno munsi abigira abakuru b'amadini n'abayobozi, abandi bikitwa amazina y'ivyubahiro, ariko ayo mazina bagashaka kugira ngo binganize n'umuremyi. Imana idutabare, Imana idutabare. Ni igihe cyo gutabaza mu ijuru. Yesu aravuze ngo mpamagara nanje ndakwitaba, nkwereke ibyikinze n'ibihambaye. Ngo kandi Paulo nawe ngira avuga ngo Herode n'umunsi wo kwemererwamo,
ngo kandi yarabona umunsi wo gukirizwa ko. Ndagira ngo dusenge Imana itugirire imbabazi kugira ngo aya mateka agiye kuzocigwa twebwe ze dutabagwe tuzobe turi mu muzuko wa mbere. Abumvise ijambo ry'Imana mwese nimuryakire kandi muce musaba imbabazi kuri buri cyaha cyose n'akaha kose. Tugiye gusenga Imana. Data wera wo mwijuru, ndapfukamye imbere y'inyundo zawe, ndasabye imbabazi n'ikigongwe Mana. Ndumvise no majambo watumye umusabyi wawe Yohana. Mwami, ano majambo n'amajambo meza turayakiriye. Ndashimye Imana, ndagushimiye ko yaduhaye kugira ngo tuyasome tuyasobanurirwe, ngo hahirwa usoma hahirwa n'abumva amajambo yanditswe muri ibi byanditswe byo kuvugishwa n'Imana, kuko igihe kiri hafi. Mwami, ndagushimiye, urakoze Mwami. Turasabye Mwami imbabazi ku byaha byose Mwami byakozwe, haba byakozwe ku giti cy'umuntu, haba byakozwe mu izina ry'umuryango, haba byakozwe mu izina ry'aya madini, haba byakozwe mu rwego rw'igihugu. Ndasabye imbabazi Mana, utubabarire. Amaraso y'umwagazi w'intama Imana atwoza tweze, atwuhagire maze tubabarirwe. Ndasengera imiryango yazimiye, ndasengera imiryango ibibazo barimo, wongeye kubagirira imbabazi. Ndasengera umuntu wese ku giti ciwe, wongeye kumubabarira. Mwami, ndasabye imbabazi ku cyaha cyose nakoze nagendeyemo guhera nkivuka. Ibyo nakoze byose Mwami kugeza Mwami maze gukura, ndabyihanye byose ubimbabarire ko. Ibyo nahenzwe, ibyo nazimijwe, ibyo amadini yampenze, ibyo amadini banzimije, ubimbabarire ko. Ibyo abantu bampenze, ibyo imiryango yampenze, ibyo nazimijwe n'abagenzi, ubimbabarire ko. Mwami Yesu, umbabarire ungirire ikigongwe. Ndasengera umwene data, umubabarire umugirire ikigongwe. Ibyo yazimijwe, yahenzwe, aho yaguye, aho yataye umurongo, aho yatagakiza, aho yavuze nabi izina rya Yesu, izina ry'Imana akaricabogoza mu makungu no mu mahanga, ndamusaba imbabazi, umubabarire umugirire ikigongwe. Ndasengera abakozi bawe batwara ubutumwa bwiza bukwiza bugeze kure, kugira ngo bamamaze inkuru nziza y'agakiza. Maze Yesu niwaza uzosange turi ku murimo, uzosange turi ku gikorwa. Urakoze Mwami, ku bantu bose bumvise ijambo ryawe, ubaharire utabaharuriye. Amazina yawe yandikwe mu gitabo cy'ubugingo, amazina yanje yandikwe mu gitabo cy'ubugingo cy'awa mwagazi w'intama yadutangiwe guhera kuremwa kw'isi. Urakoze kubikoze, turabyakire dushima dukenguruka mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Yesu abahezagire cyane, haleluya. Imana ibagirire neza. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Mukomeze guhezagirwa mu izina rya Yesu Kristo, amen.